komeza umuryango umukenyezi n'ukuya muheto kunama nkundira ndamuyage umukenyezi n'ukuya ndabaramukije uni Madame Jo mwongeye guhura ubugira kandi ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi ndaramukije abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi uno munsi sindiko ndakorera muri Imuhira Media nkuko mubimenyereye uno munsi ndi mu yindi television shasha yitwa BCCA Women TV. Iyo televiziyo yitwa BCCA Women TV turaza kuronka umwanya wo kumenya ivyo televiziyo shasha no munsi nahisemwo gukoreramo. Reka tuba présente invité aza kubasigurira ivyo televiziyo vyose. Turamukirize abanywanyi, turamukirize abantu bose bariko bararaba ino televiziyo shasha. Urakoze cyane Madame Jo. Ndaramukije abantu bose mpereye ngaha bari ngaha muri Canada, abantu bose bari mu mpera zine z'isi, ntibagiye n'abafasoni bari mu Burundi bwacu. Ndabaramukije rwose. Je banyita Madame Berta, nkaba ndumwe ngaha anye muri communauté y'abarundikazi ngaha muri Alberta muri province ya Edmonton. Nashimye rero kuza kuganira na Madame Jo ivyerekeye BCCA Women nahiwe rero kugira ngo tubamenyeshe ivyerekeye iyo radio nshasha tugiye gukora. Murakoze cyane Madame Godeberte. Unye nkuko mwumvise agiye kuba presenta numwe ari muri communauté y'abarundi ngaha muri Canada ngaha muri Edmonton. Rero twashaka utubwire d'abord ubanze utubwire iyo televiziyo ni nyabaki. Urakoze cyane Madame Jo. Iyi televiziyo twaricaye hamwe turi abafasoni bo ngaha muri Edmonton, turiyumvira tuti twama twagize ibintu byinshi byiza, ariko muri ivyo bintu tugira hari ibintu bijanye na kwiteza imbere k'umukenyezi, mu kwiteza imbere k'umukenyezi nk'uko umukenyezi ari maboko igihumbi akora byinshi cyane. Hama rero ivyo twama turiko turakora bikama biherera gusa muri telefone yacu. Turavuga tuti kubera ko dutanga ubumenyi, dutanga n'inyigisho ijanye na umukenyezi amaboko igihumbi, reka twugurure iradiyo kugira ngo bikunde ivyo bintu vyacu tubishiremo, hama umuntu wari we wese azoza yumviza iradiyo canke yuguruye abona ivyo abakenyezi bo ngaha muri Alberta Bureau dukora. Sukuvuga ko tuzoroba turi abakenyezi bonyene bo ngaha muri Edmonton, ni Alberta Bureau, ni ukuvuga abakenyezi bose bavyiyumvamwo, baza kugira ibintu dukeneye kubika kugira ngo abana bacu, abuzukuru bacu, ico ni iki, abantu kandi bamaze gukura bavuga bati reka turabe ico abakenyezi muri Alberta Bureau bakoze bamaze. Nuko nico twiyumvire kugira ngo twugurure iyo radio. Ego none mu ncamake urumva uriko uratubwira ati ibikorwa abakenyezi bo muri Alberta Bureau basanzwe bakora. Ego twagomba umenyeshe abakunzi b'iyi televiziyo nshasha ariyo BCCA Women TV ivyo musanzwe mukora. Urakoze cyane Madame Jo. Twebwe kenshi abakenyezi bo ngaha muri Alberta Bureau, nuvuga n'abandi bakenyezi benshi bakukirira Alberta Bureau, murazi cyane ko dufise abana turabigisha imico kama. Twebwe nk'abakenyezi twarijukiye le développement communautaire, kijya bita développement du peuple par le peuple et pour le peuple. Nukuvuga yuko abakenyezi twebwe ngaha anye dufise imigambi myinshi, dufise amaviziyo menshi, dufise ibintu byinshi bidufasha kwiteza imbere. Aha ngaha muri Canada be naho twataye uruzogi, ugasanga turiko dukora ibintu byinshi bituma abantu benshi batumenya, mugabo ugasanga ntaho dufise
turiko turabibika kugira ngo abana bacu cyangwa abuzukuru cyangwa mbese n'abadukurira bashobore kubibona. Kandi icyo ngomba kukubwira, aba bana bacu barakeneye indero rundu, barakeneye imico kama, kumenya iyo twavuye, ingene twebwe twarezwe. Kuko abana bo ngaha bavukiye aha mbese n'abatavukiye aha, iyo bashitse kenshi muri ibi bihugu biteye imbere baratakaranga, bakijukira akaranga bashitsemo. Rero twebwe nk'abamama tugomba kubigisha akaranga k'u Burundi, tukabigisha ukuntu twabayeho. Nico gituma rero muri ivyo nizo mpano dufise, impano yo kugira ngo tumenyekanishe igihugu cacu, impano yo kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, impano y'abantu bazi gutamba, impano y'abantu bazi kuririmba, impano y'abantu bazi kuvuza imiduri canke bazi gukora ikina kiriya, kugira ngo dushobore kuvyerekana abana bacu bakure babizi, mbese no ngaha muri iki gihugu twashyitsemo babone ko dufise ico bita imico yacu, kandi iyo mico yacu tuyigumya tukongera tukayiha abana bacu kugira ngo bitwibagire iyo twavuye kandi dukomeze twiteza imbere. Ego murazi televiziyo kenshi usanga zifise amaprograme ngenderwako. Rero mwebwe iyo BCC ya Women TV hari ibiganiro kanaka mwategekanije kugira abantu bashobore kumva message zanyu? Ego cyane Madame Jo, urakoze kumbaza. Burya uriko urakora ikintu ufise ikintu bita intumbero, ufise ama objectif, ufise na vision. Mbega iki kintu ko ngiye kucugurura, quelle est la vision, quel est l'objectif, ngomba gukora iki, ngomba nikihe ngomba kumenyesha abantu, nikihe ngomba guha abantu bagiye kunyumvira cyangwa abantu bagiye kubona ivyo ngiye gukora. Nukuvuga rero muri radio yacu BCCA Women turafise imice 4 tugiye kuzokoreramo. Umukenyezi wese muri ivyo bintu ashobora kwiyumva muri uyu muce cyangwa akiyumva muri uyu cyangwa mbese akiyumva muri byose, biva ku mpano afise. Turafise programme ya mbere y'umukenyezi mu iterambere, hanyuma turafise umukenyezi mu mico n'akaranga vya kera hari iwacu iyo twataye uruzogi. Turafise, murabona yuko kenshi iyo dushitse muri ibihugu biteye imbere hari haho dusanga abantu benshi batagisenga, abantu benshi batacemera Imana. Kubera iki? Udukorwa twishi cyane, bakibagira iyabaremye, iyabatumye bagira aya magingo dushitsemo. Rero twaragize ni ico gice rero cyo kuvuga ubutumwa bwiza abantu tukababwira ubutumwa bwiza, tukabashingira intahe ivyo umukama Imana yagiye aradukorera. Kuko kubona twisanze muri iki gihugu ngaha si kubw'inkomezi zacu, ni kubwo Imana yadutwikirije ububasha bwayo tukashika muri iki gihugu. Hanyuma ikindi kigira kane ni ukuvuga imyidagaduro. Imyidagaduro, umwe wese arashobora kuvuga impano afise akayerekana. Yaba uwuzi tuvuge mbega novuga gute, yaba uwuzi kuvuga ibicuba akabivuga, yaba uwuzi kuririmba afise impano yo kuririmba, kuko turafise abaririmbyi benshi bakunda kuza ngaha akaza akaririmba. Yaba ari uwuje kugira ngo hariho umuntu yitwa Kigingi yigeze kuza ngaha, nubazoza Kigingi bariko baravuga yuko ari mukuza kandi bantu ba Edmonton cyangwa profita mu vyumvire ngaha, nyagira umuntu avuga ati ntitwamenye ko Kigingi azoza, mugabo amatariki megara yavuze muri juin
uko biri kose yaraje ngaha anye twese twese yaraturuhuye ku mutima aradutwenza urumva ko hariho n'abandi bava mu Burundi baje kuririmba bakadutwenza tukibuka za ndirimbo za kera cyane za Chanjo Hamis indirimbo z'abakidumu indirimbo abo rero bavyita imyidagaduro rero umurundi ari hano tushizemo imyidagaduro araryoherwa cyane kuko ngaho onye tushiramo art culture umuntu wese akerekana ivyari mu icari kandi n'icazi muri iyo myidagaduro urumva n'ibintu bine rero nibaze yuko mwese abantu turi ngaha muri biro ya Alberta duhamagariwe twese kuza kwegera iyi radio peut-être ngira n'abantu bazovuga ati none ko dushaka gukora ama promotion y'ibidandazwa ama promotion y'ama activité duba dusanzwe dukora byo nzobishira amaja izoja mu myidagaduro ngaho iwacu turafise nk'abantu bazi guteka neza abantu bazi kudekora neza abantu bazi kugira ibintu byinshi bazoza kuri iyi radio berekana ivyo bakora babyerekanye abo ngaha muri community bongere bereke naho twataye uruzoki ko tutaje gusinzira ko tuzi ivyo dukora nico gituma tugomba tuvyerekane kuri iyi radio murakoze cyane reka rero hari utubazo tw'amatsiko ngomba kukubaza kuvyerekeye iyi programme reka tuntuzenya dutangurire kuri ntuzenya kuri programme ya mbere umukenyezi mu iterambere none umukenyezi mu iterambere abatumire bazoba bameze gute urakoze cyane bazoba bashaka gushikiriza iki muri umukenyezi mu iterambere urakoze cyane madamu cyo kumbaza ico kibazo umukenyezi mu iterambere nibaza yuko toute femme est appelée à développer son pays et à développer là où elle est kugira ngo bikunde ateze imbere igihugu ciwe yongera ateze imbere ahari ateze imbere n'abantu bose bamubona mu vyakora urabona ko hari abamama aribo bakenyezi bashobora créer des sociétés ou bien des associations iwacu mu Burundi ukaza wumva ngo ujya muntu aratwara société ijejwe uburimyi n'ubworozi ugasanga n'umupfasoni yavyiyumviriye kuko nk'ibintu nk'ivyo kenshi vyiyumvira abantu b'abapapa ariko mugore muri guteza imbere umugore dans le développement nawe ariyumvira ati ndagiye nanje narimviriye ikintu nshobora kuja gukora mu Burundi hariho nk'abantu ndibuka abagore bari mu bintu bya mu burimyi kandi ntihenze na madame Jo ararima ibintu vy'inanasi ego byasanzwe ndumurimyi sanzwe ndumworozi ego naragize programme mu Burundi yo kurima inanasi ego nari nagize na programme yo korora inkwavu cyane gose kumbure n'ibindi uko bizoza biraza ego uko aronka uburyo arashaka kuzokongereza n'ibindi bikorwa ego cyane gose urumva we kurimwo muri développement communautaire ou développement du peuple hariho umukenyezi tuvuge hariho ikintu bita NCDP bakoramo ibintu by'uburimyi n'ubworozi uwo mukenyezi arimwo ni nawe ariko arabibabwira kugira ngo kandi ahamagariye abakenyezi bose kugira ngo azoze abereke ingene bakora muri NCDP mu bintu vyerekeye uburimyi n'ubworozi muhawe ikaze na karibu kugira ngo madame Godebert azobigishe ukuntu umukenyezi azokwiteza imbere n'abandi bakenyezi benshi barafise ibintu byinshi bakora none barahamagariwe kuzoza hano kuri radio bakerekana ivyo bakora mu iterambere ry'igihugu cacu murakoze cyane hari n'undi umuntu uzenya umutumire twari twatumiye mugabo yiyetswije kuko yatubwiye ko yashoboye kugira ibibazo nibo twari ko turatera inkuru aravuga ati igihe ariko anuze ariko arambwira ku byerekeye televiziyo ariko ndamucokoza ndamubaza ati nawe bizoba bimeze gute aravuga ati erega abakenyezi ni bamaboko igihumbi ati bafise vyinshi bokwerekana muri ayo maboko igihumbi yabo mugabo hari ukuntu bigunga abakenyezi barigunga cyane ntibashaka kwa paresa ntibashaka kuja ahantu abantu babona pourtant ngo bafise ivyiza vyinshi muri ayo maboko igihumbi yabo niko yambwiye ego
kumbura yari kubatumira cyangwa ari kubagira reka ko twe twaganiriye ce profita ndamuvugire message naho atayintu nibaza ko ataco bitwaye no kuvuga ni mwubahuke mufise impano nyinshi muri ayo maboko igihumbi yanyu muyereka abantu babibone muba akarorero hama nago kuri iyi ntuzenya kuri programme nyene y'umukenyezi mu iterambere n'abarundi gusa bazoza baraca kuri televiziyo yanyu televiziyo iruguruye la porte ouverte pour tout le monde azoza kwigisha icerekeye iterambere ry'umukenyezi kandi bwize n'ico mbarira kare jewe nari nagiye ku kazi haraza tweko tuganira n'umufaso n'umwe ndamubwira ni twe tugiye kugura iradiyo yerekeye development iterambere ry'abakenyezi acarambaza ngo none izojamwo abarundi gusa ngo twe ntituzoza uwo n'umugande n'ukuri none naciye ndabwira ni karibu ukaza kubibona vyuguruye uzobuhawe karibu nakaze kugira ngo uze kutwigisha ingene abakenyezi iwanyu mu Buganda iwanyu mwari ingene biteza imbere natwe turabikeneye kuko iyi radiyo niyo kwiga no kwigisha kuko dukeneye imisi yose umukenyezi cyangwa ari we wese akeneye kwiga ku munsi abazungu nibo bavuze ngo dutegereza kwiga we need to learn every day dutegereza kwiga imisi yose kugira ngo turondere ikiduteza imbere nuko rero murumvise rero kuri ico gisata ego kuri iyo programme ya umukenyezi mu iterambere reka rero tuje kuri programme ya kabiri nukuvuga programme ya kabiri mwatubwiye ni mico n'akaranga yes ibijanye n'imico n'akaranga naho nyene ni biki muzopresenta abantu abatumire bazoba bameze gute urakoze cyane madame Jo mu mico n'akaranga urabizi wacu mu Burundi ko twari dufise imico myinshi twari dufise akaranga keshi mbese nimwo birabira kure ni murabire kuri iyi decor madame Jo yatubwiriye hano aha mwese murabonanye imico n'akaranga abana bacu rero ntibabitahura cyangwa ahantu twaje gupagasa ntibabitahura no turiko turabereka tuti iki ni gisabo twagishiramwe amata tugaterera hakavamwe amata tugatandukanya amata n'amavuta iki naco kikabicakunze dushiramwe amata tugahereza umwana akagutomera ibu nayo ubu n'umukuzi yego ubu mukuza rero barawushiramwo inzoga bigayime bayitanguye iki inzoga bagusenya mumukuza jewe uko ndabizi wacu umenga umukuza barashaka gushiramo akagwa gahiye neza cyane yego n'impeke barashiramo cyane akuki inturire bashiramo kandi si umwana wese yapfa kunywa iyo nturire umwana uramusigura iti si umwana wese bapfa guha inturire oya aho imbere murabona ko dufise inkoko izi nkoko ni ndumane bazishiramo ubugari bagahereza umugabo agomba gufungura ariwe mwami murabona aha turafise inka aya n'amahembe y'inka mwese murayana umwana ukamwereka uti inka yaragira amahembe irafise amahembe kuko ngaha kugira ngo ubone inka nuko wafashe urugendo runiniya ukagenda iyo bororera inka rero umwana uramwereka murabona inkoni ingoma twabuze umurisho twaca tuvuza ikintu cyose kirafite ico gisigura mu karanga n'imico y'abarundi kandi ubu uri kuraterera yararirimbira igisabo hari ibintu byinshi akarimba cyane mu mico n'akaranga iyo programme y'imico n'akaranga ndumva ko hazocamwo ibiganiro byinshi vyigisha kandi birera cyane gose burya ngo umuntu akurikije imico n'akaranga ivy'abarundi agira indero gusumba umukizwa muri Bibiliya cyane gose cyane nkuko ndiko ndakubwira umwana ingene yafata icakunze yaragifata neza ariko umwana w'ubu unyimuhaye uti akira ndaguha amata azokwakirisha ukuboko kumwe
ariko aranywa ntamenya ko afatisha amaboko yose agaheza akanywa amata cyangwa akamenya ati aya mata nza kuyasomeza umutsima w'ibigori cyangwa umutsima w'ingano ntabyazi kubera iki imico aba bana bino ntibayikuriyemo rero nicyo gituma tugomba kwigisha abo bana bacu. Madamu Jo ndagushimiye cyane, wagize ibintu byiza cyane. Kubera ntuzenya reka ku kintu cy'amata kandi hari ukuntu mu mico n'akaranga twebwe twaronse amahirwe yo gushobora kwiga iyo mico no kuyibona kuko narayibonye turetse ko twayize mu ishuri. Iwacu vraiment bari abanyakaranga, bari abanyamico, bari bafise ukuntu baha agaciro amata. Mugabo abana bo sinzi ko kandi agaciro baha amata sinzi ko bakabona amata igituma bataya agaciro bayabona mu ibido. Ibido kugenda ugura amata akayazana mu ibido kandi akapfukwa yanyoye akapfukwa yanyoye. Mugabo twebwe urumva ko twari dufise igisabo tugaterera, ntawe uterera ahagaze, ntawe apfuho yicaye, hari ukuntu umuntu yicara ariko araterera amata n'ukuntu abana bicara bagukikije barindiriye ko bahava banywa amata. Rero nico gituma abana bacu barakeneye kwiga iyo mico n'akaranga kugira ngo bamenye ukuntu twakuze. Urakoze cyane ku by'imyidagaduro byo wari wamaze kubisigurana ariko kubaza, ariko ngira ndakubaze ku bintu byerekeye ubutumwa bwiza. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza twumva ijambo ry'Imana. Mugabo rero ntimuzava mwikwegera ko musange mwatumiye abo mu ishengero ryanyu gusa. Oya ubutumwa bwiza ntibabubwira abo mu ishengero urimwo. Wewe uriko uratanga ubutumwa bwiza bushikira abantu bose, kandi ubutumwa bwiza burya buraruhura imitima yacu. Ikintu nashatse kuvuga sinzi ko ntahuye neza. Urabona hari ukuntu abantu ku isi y'aba Barundi, reka dufatire abarundi ko dusanzwe turi abarundi, bose baragize amahitamo mu kwizera. Hari abavuze ati reka twebwe tuba abamiziruma, abandi bavuga ngo tuba abakatolika, abandi bavuga ngo tuba abakizwa, abandi bavuga ngo tube n'andi maregion yo ku isi yose, abandi nabo bahitamo kugumana uko abantu zenya abarundi ba kera bizera kiranga. Hari ababigumyemo baravuga ati oya tube ntituzohindura, tuzoguma twizera nk'uko abarundi ba kera bizera. Rero mwebwe nka wowe ndazi uri umukizwa, ntimuzohava musanga mwatumiye abakizwa gusa mukagunga abakatolika, mukagunga abamizirima, mukagunga abo bose bizera ukundi. Mu bisanzwe Madamu Jo twese duhanga amaso Imana yaturemye, duhanga amaso umuntu Imana isumba byose. Ni ukuvuga yuko uri kuratanga ubwo butumwa ntabwo uri kuraha umukizwa gusa, uri kububwira isi yose. Umuntu wese akumva ateza kumva ubwo butumwa. Ni nacyo gituma n'umukatolika azavuga ati nanjye ngomba kuza gushikiriza ubutumwa bwiza, araje atubwira ubwo butumwa bwiza. Keretse umuntu azoshira Imana inyuma. Nuko umuntu azoshira Imana imbere nukuri arugururiwe. Ego arugururiwe muri iyi radiyo, mwese mwiyumvemwo ko muri muhira, iretse kuba imuhira mugabo ni radiyo yacu, mwiyumvemwo ko muri muhira. Ikintu cyose muzokumva mugomba gushikiriza abantu cyingira akamaro, ikintu gituma abantu baruhuka ku mutima nk'iri jambo ry'Imana. Murahamagawe, muratumiwe, muhawe ikaze. Murakoze cyane gose. Murumvise ntuzenya intumbero, vision, mission y'iyi television y'abamama ariyo BCCA Women TV. None iyo BCCA cyo gisigura iki? Urumva rero iyo BCCA isigura Burundian Community of Canada Alberta Bureau. Burundian ndagisubiremo nanje, Burundian Community of Canada Alberta Bureau. Alberta Bureau. Okay, urumva rero abo bagore begamiye muri community y'abarundi ngaha muri Alberta, muri Edmonton. Mugabo nyene abari muri Alberta, no kuvuga bintu muri Alberta irangurwa ville d'Edmonton, irangurwa ville de Calgary, irangurwa ma ville menshi
yo muri Alberta ni kuvuga abantu bose bari muri ayo mavire baratumiwe kuzoza kuvugira muri iyi radiyo tujeje kugurura yitwa BCCya. Je nibaza mbone nivyo nibajije ariko ntavyo mwantumwe ariko nivyo nibaza yuko icicaro ari muri Edmonton muri Alberta Bureau ariko ifise uburenganzira bwo kuvugisha abantu bose ku isi yose cyane gose. Urakoze cyane kumpa ijambo. Urumva icicaro kiri ngaha muri Edmonton ariko iravugisha abandi bose bo bari ku isi yose. Wiyumva ko yoshobora kuvuga arahawe ikaze. Iyo tuvuze Alberta Bureau na cyane cyane ama province yose ari muri Alberta bari muri iyi biro yo ngaha. Rero barahamagawe n'ubundi muntu arahamagawe n'uwo bari mu kindi gihugu avuga ati ndakeneye kuzovugira muri irya radiyo arahamagawe. Kazimake icazo bari kuravuga ari ikintu kijanye n'iterambere ry'umukenyezi. Yego mwansi ibintu bijanye na politike gusa. Yego murakoze cyane. Sinzi ko hari ico wobwira abantu bariko barumviriza ino radiyo bumva cyane cyane ururimi rw'ikirundi. Sinzi ko bari ico mwari mwifuza kubabwira mwoba mwibagiye kuvuga. Urakoze cyane Madame Jo. Nta kinini noba nibagiye ariko ndabahamagariye aka kamu tuvugiye hano gashikire umuntu wese, umurundikazi n'umupapa ari ngaha muri Canada cyangwa ari no mu bihugu dans les 4 coins du pays du monde, les 4 coins du monde. Kandi aba mama bo ngaha cyangwa abandi bantu turahamagariwe kuzokwama tuza gutangira ibiganiro byubaka kandi ibiganiro bizana inyungu niko bavyita. Bakumiriye nabonye papa barimo bazoza gutangira n'abana rurimo muze tuzohora tutanga ibiganiro bizana inyungu. Umuntu wese amenye icyo ari cyo, umuntu wese amenye icyo agiye gukora kugira ngo yiteze imbere yongera ateze imbere igihugu camwibarutse cyane cyane hariya twataye uruzogi. Murakoze cyane. Murumva rero ko iyi televiziyo ari y'abakenyezi, y'abakenyezi nibo bifujije kuyugurura. Hama Madame Jo muramuzi muri Imuhira Media, mwese murakunda gukurikirana ibiganiro. Hama bakaba baransavye yuko noza gushigikira kabisa. Ego nanje narabemereye yuko mu kanya kanje gatonya nzoza ndashigikira mu bandi kandi nzobashigikira vy'ukuri. Rero turasavye abantu bose bariko barayikurikirana ngaha muze muyipartage muyaboneshe muri benshi kuko izovugwamo ibiganiro vyiza cane vy'intahe vy'inyigisho n'ivy'ukurera. Bizovugirwamo cane gose kandi ndazi ko abantu benshi bazoyikunda. Rero nico gituma rero mubimenyekanisha ahantu yitwa BCCya Women TV. Murakoze rero turabasezeye akanya kabaye gatonya ariko tuzokwama turi kumwe muri ivyo biganiro bingahe bitandukanye mu bisi. Murakoze cyane. Yego.